gotta pray for you. Oh, in my heart today is a permanent place for you. That's why my heart is a beat like do bad. Cause now you are true, so I am familiar. Ubu rero uranezererewe iyo nda. Ubu wumva umeze neza kabisa, uranezerwa uri kurabona iyo video wifashe, ukanezerwa ukumva amahoro mu mutima wawe kabisa. Uzi mwene wanyu uvyamubayeko, urazi ko mwene wanyu wamutwaye umugabo, ugenda kubesha yuko uri Sandi kandi uri Sanita. Uyu munsi uri kuranezererwa inda watwaye y'umugabo wiwe. Ubu nyene neza na neza uranezererewe wumva amahoro. Uyo munsi warihanye, urasaba imbabazi jewe, usaba imbabazi Sandi, urasaba imbabazi n'umugabo wiwe. Mama Pastor aragusengera gushira kwibiganza. Ucu urasaba imbabazi, uravuga yuko ari Satani yari yaguteye, uravuga yuko utazosubira umuorekeye umugabo wiwe. Uyu munsi uri kuravuga ko uyo mwana urumva ari uw'umugabo wawe, urumva utegerezwa kumushira umugabo wiwe. Ndanezerwa nyene. Ndeke kunezerererwa inda yibona ari narakunda. Mubiriza renda kubwire mama. Ndibaza urabizi neza ko Riva ari umugabo wanje. Riva nije namutanguye. Namba mushakira intambara. Reka je namwe rero ndabe duhige duhigure. Nzokoresha ingumu, nkoresha imigere vyase ngaho. Nkoresha ibisasu n'amagerenade. Twebwe turabantu dusenga. Sandi n'umusenzi, jewe n'umusenzi. Tuzosenga. Ivyo uzokora inzira zose uzocamo. Uzoca hepfo tuce hejuru. Turasenga Imana y'ukuri, kwihana no gushika ku musaraba. Warihanye kumbe wari kuratubesha, wari kurabesha abakozi b'Imana, umbesha na jewe mama wawe nakuvyaye jewe ngaha munda, ukambesha. Ubu rero ivyo uri kurushaka gukorera mwene wanyu, ukeneye umuvumo. Urakeneye umuvumo. Jewe ubwanje ndashobora no kukuvuma. Ni Imana yo mwijuru ikakuvuma. Yesu. Sheri. Wife. Umeze neza? None uko niko upanga imido canke nuko nyene bipanze mu nzu y'abageni? Mama sindakore ko ndayishira. Kanda karere nta kibazo. Sheri, je numva umenga simeze neza. Nasohotse mu gatondo numva ndi fresh ariko mu mwanya muto umunezero wanje warucomotse. Abuzi igikonziye ugenda ukagaruka kandi ugumeze neza no munsi wo byagenze gute habaye iki none wiragiye yuko iminsi tubaho nyinshi ko ari y'ivyago mike ikabaye kunezerwa indwi ifise iminsi indwi mugabo nko mu minsi 4 canke 5 ushobora gusanga umuntu atishimye iminsi 2 gusa mu ndwi ugasanga ari umuntu yashoboye kunezerwa so ntibitangaje vraiment ndakubwiye ko nameze neza. Ushiri meze neza. Ndikunda gutahura. Habaye. Gusa ko ufise Bibiliya ndumva mega wansomera umurongo uwo ari wo wose uzi ushobora guhumuriza umuntu afise ibibazo. Parce que Bibiliya ifise imirongo myinshi umuntu agusomeye umwe muri yo ushobora kumva wishimye kabisa ibibazo byose bikarangira. Ariko muri Bibiliya habayo ego hari imirongo yo kuremesha cyane cyane muri Zaburi. Ariko rero kuremesha hari ibibazo byinshi bitandukanye kandi ibyo bibazo byinshi kira murongo usigura kimwe muri ibyo bibazo rero ntazi ibibazo wowe ufise shaka kumenya umurongo wari wenda gusomera rero mbwira ibyo bibazo hamando ndereye umurongo so fata umurongo dufate nk'uwateye inda umukobwa mugabo akaba atari bwagura intebe canka akaba atari bwakwitunganya izo stress abarimo ariko koko ibyo bintu kumubwira kubikura none si bibazo ubona karore ko umukobwa w'umuhungu yateye inda no si bibazo wasavye ko ndakubwiye wewe nsomera ntawuzi sindiko ndagutahura kuko ikibazo cyo wateye inda na karore uko urama canke nivyo kubera ikibazo cyo wateye inda ico ndazi urazi stress z'umusore yateye inda atari ipanga
ndabizi none ico kibazo cyo bagwaho gute kandi wowe bafise umugore mu nzu. Okay, wewe vuga ko uwo murongo wawubuze basi je nivugira uwo mpana numva bavuga uremesha. Hari abantu benshi ushobora gusanga bifitiye bibiliya gutya kugira ngo bikorere maske yuko bayisoma canke ko agakiza kabarembeje. Reka je mvuga umurongo mpana numva bavuga. Ati je ndi umwe muri bo. Oye none iyabuzi wa wawusoma. Nageze kumva igihe kimwe pasteur asigura ngo bantu mubabaye muri mu bibazo ngo mumenye yuko naho woca mu mazi menshi akurengeye Imana ngo ntishobora kukureka izo biri kumwe nawe. Wait. Ngo kandi naho woca mu muriro mwinshi uturira naho nyene ngo Imana izo biri kumwe nawe. Wow, ndumva nciye nduhuka kabisa niyumva amahoro aje niyumva sheri. Ariko yo ni umurongo washaka. Kuko ibibazo mfise ndazi ntibinganya uburemere n'amazi menshi ntibinganya uburemere n'umuriro mwinshi. Nubwo uvuga ko ufise ibibazo je numva umutima wanje ko ari nanje umengo ciye uhinduka ukuntu. Yego umurongo urahari muri Bibiliya ariko kanje binteye ikibazo kubona uvuga uyo murongo ariwo no gusomera ni giki wahuye naco cyo tuma soma uyo murongo. Tuvyihoze umva je naciye wanyu ndiko ndataha nari hafi hajya yo muhiri wanyu nca ndavuga nti reka ndamutse mama ndinjira mugabo ndahageze sanga induru hagati ya mama na Sanita ni nyinshi. Ndavuga nti reka maze numviriza ibintu kuko nakumva bitaboroshe. Sasa ndinyegeza gato ndiko ndumviriza ca numva Sanita ariko avuga ngo indafise ngo ni gwanje. Bisa nanje bwantangaje. Inda ya Sanita ni gwawe? Umva je ko je nari mpagaza ahantu nshinjira numva ko baraharira cavuga nti kamaze numviza ivyo ari byo. Ndavuga nti ego mbo je Sanita twaragendanye kandi nawe urabizi sivyo. Iriya 6 mois ziheze je Sanita tutavugana ata communication zihari none iyi ndayoba ari gwanje gute. Sinshaka kubiharira cane mugabo ikivyemeza nico noba ndondera kuko amezi 6 hafa heze je Sanita na migenderanire ihari. None uvuga ko je ndabizi ko Sanita afisinda ariko ntabwo ndabizi ko ishobora kuba ari iwawe. None ko mama yoba yarazi ko Sanita afisinda nabimbi. Mama stress. Iwawe am please. Ibibazo kabisa. Kindi kibazo kandi cinjiye mu muryango. Mana ndagusabye umutima wo kwihangana nico nkora cyose ico mitamwo cyose decision yose yari yose mfata. Mana izo bipfuye kuri wewe. Ni wewe Mana ni wewe umakuramuka. Kaze mwana. Karibu. Mu rugo bimeze neza. Mu rugo bimeze neza. Hama rero mama je cari kinzanye. Nenje kugusaba ko Sanita ashobora kuzamuhira tukabana. Urabona ko wowe urumwe. Birashobora kukugora ariko tubwe hariya ko turi babiri je n'umufasha wanje. Ndabona umenga byogenda neza hariya kurusha ngaha muri babiri. Mwana, ivyo bintu ntibibaho kabisa je sinovyemera sinshobora kuvyemera. Kuko no mu migenzo y'ikirundi ivyo nibibaho mwana nibibaho nukuri nibibaho n'ijambo ry'Imana ndetse nivyemera. Jewe iyo nda ya Sanita jewe ndeneye nzoyirera nzomugumya mpaka ariko kubera Sanita aji wawe ndazi mwana nukuri ntiwashobora kubaka kuko ni jewe namuvyaye nije ndamuzi. Ariko mama Jenny baza hamwe no gusenga ko byose bishoboka riga je ndiko nanka ko yokugora kandi wayimuteye ari hariya rero ndabona ko byokoroha cyane kurusha. None uri n'ikibazo uyo mwana jewe nzomurera numuzukuru wanje jewe nzomurera. Mama ibyo uri kuvuga nibiki? Ati Sanita sishaka kuja hariya ibiki ushaka tugume turabana je na wowe ngaha mu maso kuwanka ko inda yiwanje ndayitwara kwa nyene yakayirera wowe igarama y'umwana uzoyishobora. Umwana wanje shaka ko azoja kwishure rizimvye. Umwana wanje shaka ko azokwambara pampese ya 500,000. Amata y'umwana wanje ivyo byose uzobishobora kucaka kugumuharira udashaka ko nja hariya wowe uzobishobora. Ndongora rero ndabe jewe ndongora rero. Kazibe
Kazibe sinshaka kumva n'ikintu na kimwe ushobora kumbwira jewe. Wowe ushaka kugeja gusambuza mwene wanyu. Uyo mwana jewe nzomurera nkuko nakureze. Nawe nyene nzomurera kandi azokura. Jewe ndeze gute? Bijya vya kera byo kwambika ivyahe umwana wanje azokwambara icahe jewe. Kizima bakuze. Mugabo sishaka muri burya buryo. Shaka kizungu. Uravyumva? Rero ureke kuguma wihaririza Sandi yavuze none umyene vye yavyiyemereye kubera iki none wowe ushaka ubya. Kandi ikindi naco Sanita mutahure mama ivyo ari karavuga nivyo. Na jewe n'ubuntu nakugiriye ariko ahubwo wotekereje uri kuvuga amajambo aremereye. Ni hehe wabonye abakobwa babiri baja kubaka urugo rumwe ari babiri kandi bavukanye? Ngo nuko rero jewe ndavyoroheje. Jewe namba ushaka kuja hariya kwa Sandi uzojayo jewe napfuye. Apana jewe ndi muzima. Nimba imisi yawe yo gupfa yakwiye urapfa nyene kuko ushaka urupfu asominga. Nakumvise injira kandi winjira n'ibisusu uhindukitse ibisusu birabi ni wane uko nyene aho nyene byagira ubu kugarusa ugendwa n'amaki Urumva oya ibinzanye ntabwo ari bimwe bya kera yego ubikinzanye hariho mukuru wanje yabiriwe umugabo we akaba ari we yampaye imbanye rero nashaka ko ankunda jewe hama uriya zaramwirengagiza. Sanita umwana twihereye izina umwana yashimwe n'abavyeyi baramugomwa bamutoranya mu bandi bana bamuhaniye izina banza kwanza uhinze imana abavyeyi banza kwanza ubaye kuntoranwa babazaniye Sanita wazanya ngahe shira aho nyene Sanita umviriza rero urabona uyu muti akira umviriza rero uyu muti uza kugenda muri kijya cumba umugabo aryamamwo ugenda kuri bugaburira aryamako ushire no ku musego yiseguza umugabo uzoca umwigarurira Sanita aho rero umugabo uzoca umwiyegurira hama umugabo azoca acika wawe burundu genda udahindukira kandi ibisusu birabini wanje Sanita umwana yishimiwe n'abavyeyi Sandi umwamikazi wa Riva umeze fresh. Are you okay my wife? Yes. Neza cyane. Okay. So merci ku byakoretse byose ariko ico mbona no kuhamagara Sanita kugira ngo tuvugane gato kuri iki kintu hama je nshobora kuja kubandanya akazi. Nana mubwiye sinzi ceki mutebeje. Oya muhamagare kuko urazi ko nshaka nje ku kazi. Sanita Tata. None wewe indira kuremera nkaho menga wikoreye umusozi. Okay. Ikintu rero nashaka kuvuga si kindi mu bisanzwe Sandi ndagushimira ku mutima wagize wo gushobora kwemerera mutoyi wawe Sanita kwaza ngaha kugira ngo dushobore kubana hamwe. Nukuri wakoze ikintu cashobora gukora abantu bake babaho kuri iyi si. Ibi bihe turimwo nibaza ko ni bihe bitoroshe mu gihe umuntu adashatse kuvyorosha ariko biroroshe mu gihe umuntu ashatse ko vyoroha. Munda mwahabanye amezi 9 ijoro n'umurango muri kumwe ndetse muravuka mwongera mubana mu nzu kuva mukiri bato gushika murakura.
nibaze rero ko ibi vyago vyabaye vy'uko mushobora no kumugabo kuba hamwe sivyo vyotuma muca mubana nabi. Nashaka kubasaba ko burya bumwe mwamanye kera kuva mu nda ndetse mukavuga n'ubu ko ari bwo mwokomeza kugira ngo dushe kwana amahoro. Vyonjohera cyane. Mukanya ndaza kugabura ivyumba umwe wese ndamuha icumba ciwe. Sinshaka induru. Singomba stress. Wanyumvise Sanita uwo ukunda kugorana. Turazinanye. Sandi yarakoroheye vraiment n'umutima mwiza afise sinzi aha uvoma. Sinzi aho kuri umutima mwiza afise. Yaravuze ati jewe mutoya wanje sino mutererana. Sivyo? Rero nawe uzumwumvire kandi uzumworohere. Sawa. Nkuko wabivuze ko je na Sandi twabanye mu nda. Je na Sandi nibaza ko atakibazo ko tuzobana neza. Kuko no muhira twarabanye ibihe birebire kandi byari bimeze neza. Kandi rero no kuri jewe je ndazi ko wowe utazongora. Kuko wewe nubwo tutabanye mugabo twaragendanye igihe kirekire. Ni nka kujya kumupanga yashora kuba mu nzu akayivamwo. Mu nyuma bishitse akayisubiramwo nubwo bidakunda gushika kenshi ko umuntu asubira mu nzu yavuyemo. Bo je kintu kimwe navuga Sanita. Sivyo? Anyumva neza. Uyu Sandi je naramukoye n'ubugeni bwiwe warabujemwe urabizi. Ndetse turambikana impeta. Sivyo? Turakora ubugeni baraduherekeza. Abantu barajya umuceri baranywa inzoga, Imana n'abantu baraduhezagira kumuranga izuba riva. Rero bisigura yuko uyu niwe mugore wanje yemewe n'amategeko, yemewe n'isi ndetse n'ijuru. Ntuzomugore canke nanje ntuzongore. Uzotworohere please. Tugufashe kurera inda yawe ibisigaye navyo uvyihoze. Apana ngo riva ndashaka uyu munsi uze kurari wanje. Noba ndiko ndakora ubusambanyi kuko je nawe nta mpeta twambikanye. Birumvikana ntivyumvikana. None impeta bisigura iki? Kuko iyi ni nka accident je yambayeko. Ntabwo je nawe twarapanze ko ndagutwazinda. Yes. Biriza ndakubwira. Je vya mariage canke vyiki ntibinkanga. Mbe urazi ko shora kuja mu isoko nkagura impeta ubu nyene ukayinyambika ngaha. Urabizi ko bitaye vya mariage nibinkanga. Nkakwambika impeta. Pastor yo yahezagiye ninde, padiri yo yahezagiye ninde, shehe yo yahezagiye ninde. Ibyo guhezagira nibiki ko ari impeta gusa ushira ngaha. Ivyo vya accident navyo uvuga. Je nawe ntiyabaye accident. Accident ziri ubwoko bubiri. Hariho accident ishobora gushika uri kuratwara umuduga utawize. Bishitse wadidinganya ukakora accident. Na accident y'umuntu atwara umuduga yarawize neza afise na experience yayo bigashika akagira accident. Uyo rero nawe ni wewe. Wowe wari ubizi neza byashitse ubizi none wombwira ko ari accident yabaye gute. Uva rero ndakubwire ivyo uzomenyana na mukuru wawe. Mureke kumvuruga. Allah. Kandi ibintu byo constress. Fedi. Sanita. Kubera ko utangiye kugira ibintu nk'ibyo. Jewe naremeye ndakuvugira ndaza ndamubwira mama ko woza tukabanura ziko mama yari yavyanse. Nakuvugiye waje tubane mugabo utangiye kuvuruga. Kubera kumeze uko. Kogama. Ariko Sante. Uwo ibyaje kuvuga ngaha ntubizi. Mwari kundeka je nkaguma muhira. Ibyo ariko avuga no kuvuga ko utabyumva wewe. Ahubwo mubwire akora yindi plan. Nahandi jewe nofuma aho nofuma nja muhira. Reka rero tubirare. Kubera kumeze uko. Kogama. Kandabiha Imana yonyene nizomenya ikikora.
Sanita, uri gukora iki mu cumbi wanje? Nariko ndagusasira reka wari wavyibagiye. Kuva ryari wowe ukava mu cumbi wawe ukaza gusasa mu cumba ciwanje? Erega iki ni cumba ciwanje ukwiye kunyuba, je ndi mukuru wawe. Wewe ni babaye icumba ciwawe ariko gasanda aho wonshimiye. Aya masaha utarasasira umugabo. Hama ngo arara mu cumbi wanje ngo yaragutaye. Izi saha aho wonshimiye n'indamunda naje kugusasira ningene merewe ariko raba amajambo uri kurambwira. Umviriza ndakubwira wowe ni wuba kandi uzuragira indero, ugira indero. Warenze haniro wa mukobwa. Wari mvura mu cumba. Vira mu cumba, vuza ati vira mu cumba. Nyarutsa. Uri Imana urahambaye, izina ryawe rihabwa icubahiro, uriho kandi uzamahibe bidashira. Aho tugiye kujya mu hahumanuza amaraso yawe gitandara kizima, ubu n'imbabazi byawe byururuke mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Namba hari imitego ya Satani, namba hari ibitero by'umwiza, mu izina rya Yesu Kristo turakantamiye. Faya umuriro wa mpemu yera uhanagure ukubure mu izina rya Yesu Kristo. Faya mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ora baba shatara baba saya. Ndakanga mu impamvu zose z'umwiza zoba ziri hano muri nonzo ziguruke kuraho kubura mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo umuriro wa mpemu yera ndacaniriye inkota ya mpemu yera icagagure, inkota ya mpemu yera icagagure mu izina rya Yesu Kristo. Ishimwe n'icubahiro bibi byawe uyerekane nk'ukuri Imana muri nonzo umwami Imana, ubane natwe muri byose, ubuntu n'imbabazi byawe bizitirire hose. Ishimwe n'icubahiro bibi byawe, urakoze ko bikoze, urakoze ko bikoretse. Izina ryawe rihabwa icubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisenze, amen. Undindira mu bansi ntabona, mwijoro cambere umuco. Sarasi Mr. Joe. Ngisha the boss. Niko hapa baba. Programa manager. Niko hapa. Ngakurabire. Tusalimiane, ndio kusalimiana ya kisiasa sasa. Ndio kusalimia. Acha nikuangalie. Umeze neza mama. Umeze neza. Okay. Kama umeze neza ni byiza. Chenda bona kabisa ça marche. Watakase mutama Joy atakase. Twese. Très normal. Rega ronda bateri nkuru. Haraka video mama muri WhatsApp bavuga ngo umviriza. Abagabo benshi bagatega amatwi. Ngo jewe nshaka ndabajane ku kabenzi. Ngo mugabo ngo manze murindire. Ngo je ndahabereka gusa. Umwe agura akabenzi undi agura ibiyeri bagaca biruka. Je rero nagamangarije video jambo. Murabona yuko namaze gusorora. Toga kwijana. Ico kunywa. Ugura akabenzi ni muri mwebwe. Ugura akabenzi nane nk'ubu we ko amaze gusorora ibia ugura akabenzi agacaboneka ko turi batatu undi acakoriki. Urumva ni ko akabenzi karabonetse ibia zirabonetse turi batatu nuko amaze gucagura ko ijambo ntaje genda kagura. Ubundi ari deplacement yo gushikayo. Sawa jaka akabenzi. Muze wa kazi. Genda riyo deplacement. Yo gushikayo. Chake muze akabenzi turakajya mugabo kazoba gaherekejwe n'ijambo. Bantu b'Imana nubwo turiko dutera inkuru biboneka ko turyohewe, jewe sinishimye kabisa umugenzi wanyu ndafite ikibazo. Ati sinakubwiye. Yamani bibazo umengo none ikora musara wa Yesu Kristo. Ubona yari nzatangura gudukubita amaround y'inzoga burya ndo baravye. Ni uzamuga yafashije Yesu kwikora musara nini. Reka rero kwikora ibibazo byawe. Reka kwikora ibyo bibazo byawe wenyene. Dukakwijambo twumve ko twobigutura ko canye. Mu bisanzwe rero ikintu nashaka yuko tuvugana ko nikijanye n'impanuro nifuza ko mwumva. Impanuro. Yeah. Gusa impanuro zonyene nizo numva ndabashaka uti gute. Jewe umuhungu mugenzi wanyu nahuye n'ikibazo. Umugabo. Jewe umugabo mugenzi wanyu none bobereka ibigira umuntu. Nese ndo umugabo zo umuhungu. Oya. Neza na neza jewe ibibazo byambaye ko
ndumva Yesu Kristo ari we nyishu yonyene ishobora kundemesha. Icyo kintu kirakomeye. Were sa. Ikibazo wagize nacyo wahuye nacyo kirakomeye. Kuko ibintu byambaye ko mu buzima bwanje je ntavyo nora nteganya. Jewe ubu mu nzu mfise imashine zibiri. Mashine? Izi mashine zikora iki? Zimesa zimwa mu bisanzwe Mr. John Amukesha muri bagenzi banje kandi nemera cyane bashika ku mutima kandi igihe ngira mariage niho mwari muri cyane gose. None mwarigeze mubona ngira mariage n'abagore babiri tuga ku ijambo twe turago aha ko washitse ngaho mva ngaho rose nyishu. Mu bisanzwe neza na neza urabona ujya mudamu twakoze mariage nawe Sandi sivyo kubugene niho mwari muri mwarabibonye yarasanzwe afise irindi hasa sasa burya yari hasa ariko nanje naje kumenya mu nyuma kuko mu ntango nakundanye n'ihasa giwe gitwa Sanita. Iryo hasa dukundana nzi ko nkundanye na Sandi. Ubu rero ntibikiri bijya byo kuvuga ngo nkundanye nabo umwe atahi wabo ubu bose bari mu nzu. Ubuze abagore babiri Tenza de parallele bari mu nzu. Felicitation. Ubafise bose muhira. Barabizi byose birazwi ari aho barazi ko ubafise bose. Ubu ndabafise mu nzu ahubwo nanje mu mpanuro ico nokora. Felicitation. Yareka felicitation. Ni mu byago ngira neza je. Oyo mugabo nyara. Ngira neza kwandika je sindatahura. Ikindi kibazo nagize rero sasa. Bose babiri bari bungenze. Uyo yitwa Sanita we mutoya indani mvuka. Sandi wewe iracari na ntoya. Cyo gukora ariva bakaba bamaze gushika mu nzu akaba atangorane hari ahubwo je no kubwira ati felicitation. Ucumbaza ati muti gute canda guhinyishu. Felicitation yikipe. Felicitation ndi mu bibazo. Ihasa no muntu umwe. Nurubuto rumwe uzogenda urabe ntavyo kuvuga ngo zari zitatu canke zari zine nurubuto rumwe rugera hari yarukamye kuntu agoshe à droite. Urumva rero wewe uhire wishije ahubwo n'imigisha irishira abandanya yongera kuko nshanda guha karorero reka ndaguha karorero nibigutera ikibazo na kimwe nje ndabikubwiye kandi nje ndakubwira no kuri kuko ndaguha karorero gahagaze muri Bible ndaguha izina ry'umuntu uyu umwe rudende kandi nje ndabagudanje amaza nkasirika umwe niwe ndaguha umwe n'umuntu akomeye niyo wasanga niko ndakubesha ucuvuga ati burya abantu twatiramana canke naje guhanumuza sabagabo wewe uri mu bahinzi uri gukora nka ba Salome ndaguha karorero muri Salome ni umuntu yakoze amateka akomeye aho yatwaye abagore barenga igihumbi none kariva wowe kabona umunsi uri mu bibazo kubera ufise abagore babiri kandi bihasa atari kuvuga ngo winjiye mu wundi muryango wewe ufise ibibazo nyabandi ahubwo tera imbere mwene wacu tera imbere reka ndakunganira hari n'ikintu utavuze muri ibi biranditse ko umugabo adorongora abagore ine naje narahisomeye umurongo wahe abagore ine muri Bible na uvyisomere niho sawa uzocubona Bible yonyene uzona yahanuza nazwo buse babiri kuko bisoma aho hantu wari kubona ko uzoza kuduhanuza aho kurengeje indwi ahubwo cyo no musabe uyu mugabo nakaze ngaha urabona ngaha shiramo bayiti cha tugende tugura akabenzi ujya ngo wikomeze umviriza ndabwira ikintu mwavuze ko mushaka kugura akabenzi jewe rindira nakweregera umwanya siginzira amavuta njya muhira tugende kwiruhuki nta bagabo murimo uraraba nawe wewe nawe turagusiga abo bagabo bose tugaye igororero bose urabagaye natwe turagusiga tugende byanye wa mugabo wewe ushaka kubanya mwigenda ni watangura kugaya abagabo siwe waduhaye sana nzite byo kumwa amafara muri twebwe siwe waduhaye jewe naro kubasezera wewe ifuro uri babiri bakagusereza amafana ubona abo bagabo nibaho Oya vrema oya kuvona bahamagariye nabarindiriye umwanya muremure narushe byase nuko mbandanya taxi nyaruka basi siwe Sanita ego siwe Sanita ndira gato reka nane amatelefone siwe Sanita Sanita ni mutoyi wanje yagize iki
yagize iki iyo mitwe yawe ntayo nkeneye yo kungira ngo urumva ngo ihasajyawe ni patiye franga ngo amahera yanje Sanita yagutoye amahera yanje umviriza ndakubwira ntabwo bintangaje ugende buke ntibintangaje Sanita ndamuzi ni mutoya wanje byashikiye kenshi ko abantu bishuza amahera abantu benshi yaririye amadeni bafataje Sanita ni hasajyanje narakubiswe mu mabarabara narirukanywe kuri eglise kubera Sanita rero ivyo bintu si wowe gusabigiriye sinyene kuvyumva nkine amahera yanje ideni urazi imyaka rimazi ideni urabizi imyaka rimazi nagweruka rugo ntani ndufise wagumugenda wivyimvya ngo dukubita ubu rero nkubita unanipa mapenzi ya difference oh difference Sanita urukundo rw'aya mahasa abiri ndarurimwo kabisa umva nimereye nk'agafi kari mu mazi koga ubu rero urazi ikintu kigiye gukorwa ni za foto gusa ndakunywesha sasa rero habijana n'agafoto sivyo uko ndakunywesha nturizi foto gusa mfise ikibazo izi foto sanda zibonye je turi kumapana kugumuvuga sandi namusi utamucisha mukani ine ngaho uri kumwe na sandi nunazibonye erega wewe uri kuramwiba umugabo sandi ntivyumvikana erega sandi twaragize mariage ariko je nawe ntiturandikanwa urakugira inguvu ngo uje kurondera leta civile no kuvona vugiye nguri impeta unyambike nivyakunani urafise amafaranga yo kugura impeta y'inzahabu none ni mpaka impeta z'inzahabu diyama ivyo bisiguri je sinambara amabati mpereza amahera yanje ntabwo ari je ni pati amahera yanje nyarutsa mpereza reka ndagufotore gusa abambaye amabati nibo barambara sheri ibindi ko ndabona kuri WhatsApp nibiki sa sandi ngo yavuye mwina ngo ajyamye kwibarabara yawe nini kuki ugenda sandi nda mana we nanje ndiko ndababara Aro. Eba. Hey! Ndashaka usigurire umisiguro isiguritse. Bikiri mu maguru masha. Nandisigira bishatse. Urumva ubu uri kurafyinagira wifyinagiza pour quelle raison? Kuri raison nyabaki wewe ufise yo kwiririsha. Ushaka kumbwira umwana ari can you tell me umwana ari he indirihe uko wifyinagiza ufyinagira tu wasohotse mu gatondo ufise imbanyi ugarutse ku mugoroba atayihari mbe ndakubaze uramaze kugenda ahantu bacura urabe ingene bavuba umuvuba uramaze kugenda ahantu basudira urabe ingene bahimura icuma na mereze ndakubariye ngo ubunye nisura ndashaka kuyifatanya nkayigira kujya kwica pati mu gihe utumbarira ahari umwana wanje moya 2 3 ABCD umwana wanje ndakumokora uwe monafa umwana wanje umwana wanje ariye ndakumera umutwe ari uwe monafa hey umwana wanje ari he uwe monafa ari he wa mugo wewe uri kurandondera sivyo dekura wewe uri kushaka ko mwiyi nzu haba ikiriyo ndakunigure iyi nzu haba ikiriyo kitateguwe sans programme nivyo shaka dekura rero dekura abo bagabo baguma bagusamarira bagatumura na accident z'umwana wanje akavayo sasa rero umbekure utaranzanira umwana wanje umbekure ziriko wifyinagiza mu matwi wanje sishaka no kuvyumva wagiye mu bagabo bawe sivyo murakina kanjenje mugira ivyo mugira
inda barafyorombora siko nta muri kumbwira uburofa udabwadabwa ngwina yavuye mu matwi yiwanje genda sasa rero bimeze gutya ndaguhaye amasegonde makeya ube wasubijeyo inda ube wasubijeyo kandi nta kindi kintu kirenze kuri icyo nshaka kumva. Ni wewe mana, ni wewe umakuramuka, ni wewe mana, ni wewe umakuramuka, undindira mu bansi ntabona, mwijoro cambere